Okay, sankunda tuzopfe twese murishe vraiment. Byari imwe n'umumara amazi cyane. Nzobishiramo umumara amazi. And just ndamwizeye. Yakamwe nanjye cyane. Sinda. Wow. Jamais ko serie. Buke rasi. Ringa ndagusigira nta kibazo ndagusigira okay ndagusigira uyu muntu ubona yo musigira kweli ndagusigira bro nta kibazo hadi sindagwani waze ni brag rindira meza ama ndagusigira ndifuza kubona Kessy wabaye basi umunsi umwe ariko buke ukabaho neza ukaryoherwa abazukuru mbwana ushaka kumbabaza gute amagisi ko ndavyumva n'ubu basi igituma basimbira ikintu kimunyankira kugira ko ndagukunda kugira ngo uryoherwe kugira ngo wumve yuko nakubwiye ko ndagukunda gusa byo kumunwa gusa nibyo ukeneye genda rusha mutima wanje rusha basi mutima wanje ukunda ariko sinkunda niyo mpamvu gisiko ndayumva n'ubu nashabosha gutahira umwanya nyene jana kwijana kame mwana wowe umbwira reka ndeke kuvyura ivyapfuye kuko vyo bava bizana ikindi cuka kibe ariko ahari urukundo harangwa no kubabazwa iyo utaronse icyo ushaka mu rukundo sivyo jewe Kessy ibintu byose navuze aho naciye hose nta n'agaciro basi ka 0.5 abasi ka 0 bose wagiri hayi I promise you ariko sinzoka kugukunda abasi nzokomanda gutegereje igihe cyose STV every story matters. On Tadea, hello my people. Yes, bakuzi ba STV murameze bien. Nanje meze fresh. Kessy kundaba. Jendi good meze fresh niko chura mbere kweri ngo datamarori. Ndatesa none kweri. Cha vrai, c'est vrai. Yes, nkuko mubibona ndi muri STV shana atembere muri STV ariko nagendewe na Kessy ariko nabahamagaye kugira ngo fise ibibazo bitatu canke bine tugomba kuyaga. Maybe ibindi byinjiranyemo ariko kano kanya mfise ivyo nshaka gushikako intumbero yanje ngo niki nifuza ko tugira solution ikibazo gihari turonka umuco tumenye why batari kumwe mu rukundo why umuhungu yanse umukobwa tumaze kumenya byinshi ariko kano kanya nshaka ko turonka umuco wose ukwiye kugira ngo abantu babikurikiranye bose batahure impamvu bimeze uko biri kano kanya ndetse n'impamvu yabitumye batari kumwe kuko tukanatahura yuko gukunda bibaho kandi uwakunze ngo ntaca haba yakoze kubwiyo mpamvu niyo mpamvu turi kumwe nabo bicaye hajya ndibaza mu maze kubona kuri screen za STV Mr. Zero. Hello my people. Want a day? Bump cut. Brand it up. Pens and painting. Cameraman nje hagati. Nje hagati kubera ndayo kumukobwa yaguma ari hafi yanje. Boss VIP. fresh Meze fresh. Kamini ko munene wazi. Simuna yu atenda. Kessy ndera no. Ni sawa? sawa Meze fresh. cyane Kessy rabagatara ko karaka. Urabibona? Kuri makanyosha kuna umeme ku. Hari amataru. Ni bone rumeze fresh. fresh to Wambaye bien. Yo merci Nkunze cyane birato kurusha ibindi. akoze Byo nkwira no. turipima tura Pimire muno nikinya kimwe. Unajua tena kugira ucungabire. Ukukumbusha wane magomba ugwe. Brazil meze fresh rero. Shana meze neza gusa wanteye kenshi anje umunsi naguteye ve Oje nibaza yuko kwanza mwakoze kunyitaba no kungendera. Ngo muje amasaha mabi nakavura agomba kugwa. Rero aro avura ya nk'ivy'Imana yategetse gashya Siciza nuko muje amasaha yo gufungura yaheze urumva ivyo biri mu bintu shima cyane. Ronda nashonje vya danje Ubugari burahari mu nzu ntacyo bitwaye ariko rene kado naho bwo buhari ndizeye yuko atabwo rega wewe yandi wewe ndabuza rubunye uri seri urabuke none kuvugisha umuntu zana utakula zana ko ndazi ko ntabwo zana amari hehe man kuya hapa oya none ntuvuze none man ugomba kumara amaza mu bantu ko je ni imana reka renda ko nti imana nyaruka man nyaruka jewe ngo mama ndaguhebera ubugari bwanje mbera muri liste mwari mwashizemo mu bajyana rindimwo mwambiki nzanira rero sha n'amazi yo gukaraba utabukura utakura Kessy sawa bamaze kubona ko mushaka kwa muri mu rukundo nivyo muri mu rukundo I don't know broza
tubwire rero ibintu uko bimeze bo intumbero yanje ndashaka kuronka umuco ndetse no kuwereka abafana banje cyangwa abafana ba STV kuko wowe uri umuntu ufise umutima ushobora no kuba ukomeye mu bihimba byose nivyo hose harakomeye nakure ndani bro ubundi buzima tubugarukiriza no nshatse kumenya kuba imistari itagukozeko n'abantu ntibakibaza ko budakomeye sivyo no uzi ko nkakomeye arazoza mpime arabe ko nkakomeye si yaragupimye bira ariko nivyo oya uko biri kose unatakula sasa muhereza uyu ni wawe Kessy we ntuja yego unasikia haya ujuna kataki tongi kikuu Yesu unatakula ewa hii ni surprise sana mimi imanaga mie nakupa sasa ndagukunze kuruta uko nikunze we rasa ibi vyari vyane yagwaho none gashasi ndaguha yo umusozi ndageza nkubu naguhereye iki kwere kandi wari usanganye uburoho ariko rero nguri kurihuta cyane Kessy kandi agufatire ba oya Kessy ni wafatire bisha byaryoshe kubadite bon appétit rasta tena yuko seriye ujama bugari wa mutaburi ibi naenda bize wena washaka ndabukuri habada ariko wari urukundo ni bon sawa wari wifuza umuhungu ameze nkanje atanga keya nkizira abankeya ntanze ku muhungu vraiment ku mukobwa nawe umva ibyo babimeze gute avugisha kuri tudukiya uraturyoherewe amaye urabwizeye umva nakuroze reka ko Kessy nkunda tuzopfe twese murishe vraiment byari imwe n'umumara amazi cyane nzobishiramo umumara amazi andi just ndamwizeye yakamwe nanjye cyane sinda wow mapenzi ndindindi mahaba ndindindi Broni gwanja ega abantu nashonje araboneka man uramuramuza cyangwa kugira ngo ndashonje kandi wari umuramukije tukurindi ruhetse ariko we ni warumira itonga ingano uko ntuce wigirisha bro Kessy aho usanga ushonje nawe kurigirisha ndarushe sinokurwa n'inzara irimwo my god banyegeze kamera ifungure man aho ko navuye muya yani bisanzwe kwega urya cyaro urajya sara ujya saa moya ujya saa 3 saa 7 mukanyosha twaye wacu ngaziri ahubwo ifatire kanda mufatire basi kuko nta kiyazi kuyofisho niyo mambo anakuwa serie barasema mvuge maze nka ayo man we ariko nta aruso udafise ayo kujya mu bantu 30 kamera matwereka aho abantu bakora bingene karaje ndagasumu nganongirire na woja nawe urashonje uvuye ku ishuri ngo ufungu none we na uniforme wambara jamais ko serie buke rasi Ringira ndagusigira nta kibazo ndagusigira okay ndagusigira uyu muntu ubona yo musigira kweli ndagusigira bro nta kibazo hano sindagwani waze ni brag rindira meza ama ndagusigira okay hinge gato ariko bujya bwonyene nda gandi jewe ibintu byawe bintera ubwoba shabiri fata kwanza ubugari uprofite man sigira umuntu isosi iraremereye kwe genda rero twibandanyiriza ikiganiro cyacu wari ushonje vya seriye cyangwa no kwigiriye uvuye ku ishure man kwiga he weda muzanira amazi nibimunike kama nitabaje na udaga shagire musabira amazi nibamunike nibumunike vayo rengana ntacyo era ndashira shira ngaho nyene ntacyo
bamwongere vyaje mwibakuri gashana ndugu yangu. Eba fresh Andi jane naishi iragabanutse turamurashima barundi mushima iragabanutse iraheze ara mu buzima niwashima ushaka kuzocupa ko naco zobokimaze impano twahawe abantu bose zina muntu nakudashima. Okay. Gumana impano yawe ntayo njako cyane. Intumbero rero ikiganiro canje no gutanga umuco. Mbega Abbas tushaka kumenya impamvu uteme kuja mu rukundo na Kessy, impamvu yumvikana. Ariko imbere ko uyivuga tushaka kumenya Kessy ni kihe kintu cyo kubuza kumutahura mu gihe akweretse ibintu bitahuritse. Jewe bon jewe urazi yandi ntacyo nagerageje ntako ntakoze ariko byaranze rero nashatse kumva basi impamvu imwe ifadika yotuma ndavyemera ivyo bintu vyiwe canke yotuma ampa basi jewe nkumva basi uyu muntu afite impamvu kanaka yotuma adakundana nanje niyo nanje uyu munsi naje kumva safi bose Arize kuri mwiza Arize ko atacu udafise atacu ubuze cyotuma atakwemerera oya apara none ngo apara y'ubwiza apara ibintu byose ariko urabufise sinzi muzi bibora ugati uri mwiza nakajikoro kazumva mu nguri mwiza Kessy na fulani hari ande hago umubanyi niye mam gushika no mwanya uku kumukunda Abbas kwawe bihagaze hehe bimeze gute sha ande ndakeka ibintu byinshi urabizi urazi imva n'ivano yabyo urazi iyo byatanguriye n'ubu isa cyamukunda cyane intumbero rero yanje Abbas no munsi ni gutusigurira jewe na Kessy n'abafana impamvu utamwemereye gukundana nawe iyo impamvu kandi yumvikana hama tumenye n'umutsi nico kogwa kugira ngo bizofata inzira nziza canke bifata inzira nziza. Andi umunsi wa mbere yaje ngaha naje ni nayo mpamvu nashimye yuko twozanana ngaha uyu munsi ikintu narakivuze kuva ubwambere Kessy n'umwana mwiza Kessy ni kuvuga ngo arakwije condition vraiment zo kuba umukobwa sinzi ko ntahuye kuri ico kintu nagumye ngarukako cyane sinifuza ko nabona ubuzima bwa Kessy niko ndabwonona hari impamvu yatumye je bijya byose ngiriki ndabireka kandi nanje suko nkashaka kuja mu rukundo na Kessy ariko nawe ubwawe woja mu rukundo n'abakobwa bangahe kuvuga ko ufise undi mukobwa mukundanye sheniki nakubajije nimba woja mu rukundo n'abakobwa bangahe turi kuri wewe na Kessy nje ngiyemo nibindi ahubwo wewe iyo mpamvu yatumye utamwemerera ni yihe tuyimenye nuko afise undi nkunze ya Kessy mbabarire cyane ndazi yuko bigoye kwakira canke bigoye kwemera ariko Jesu kukwanga ndifuza kubona Kessy wabaye basi umunsi umwe ariko buke ukabaho neza ukaryoherwa kuko hamwe noja mu rukundo na Kessy uyu munsi ndiko ndamubesha ndagukunda ariko quelque part mfise undi mukobwa ndazi yuko uyu munsi uko ariko arababara cyangwa uko yababaye yobabara gusumba ibyo nibyo nkigeze nshaka so ku bwanje Kessy uri umukobwa mwiza uriko urajugumira ni malaria uri umukobwa mwiza yokundwa n'umuhungu ari we wese afise urukundo rwo gukunda rondera uwundi muhungu mu vyumva kumwe je mfise uwundi mukobwa vraiment ankunda nkamukunda so sinorandira ko ngo ankunda cyane ariko nanje ndamukunda vraiment ya kintu nk'icyo
Sawa Kessy wewe insiguro yiwe cankwe impamvu yo witahuye gute? ate andi abasi nyandamwibaza ikintu kimwe abasi basi ego urambwiye ufite umukobwa ukunda kandi kuri iyi si habaho gukundwa no kwankwa kandi iyo ukunze umuntu nawe urakundwa nibyo byo ndabitahura ariko abasi njyewe Kessy ibintu byose navutse aho naciye hose nta n'agaciro basi ka zero edmi abasi ka zero bose wagirihaye Kessy nakubwiye nta kintu na kimwe wigeze umbarira canke wigeze unkorera jewe nkahaye agaciro byose nabihaye agaciro Kessy kandi uri umukobwa umwe muri benshi mwiza Kessy imviriza kweke basi udatahura urukundo rw'umuntu abazi naguhaye urukundo nukuri nakubwije ukuri n'abahungu hanze benshi bifuza ko je dukundana ariko wowe abasi wewe nemera kuha ntibyanteye isoni kujya ku marezo sosiyo ntibyanteye isoni kubwira abantu ariko kubiza imbere yanjye ngo jewe abasi mfise umuhungu nkunda abasi please wumva umuntu basi iyo si impamvu jewe nukuri n'ubu sinundavyumva iyo si impamvu ituma umuntu basi banza umuhanagure kwanza nibavuze ko uzi agaciro k'urukundo gukunda banza umuhanagura mu soti kwanza abasi please ndagusaba abasi n'ubu namba ibyo urankunda ku by'ukuri nyambo nkunda sinkeneye kubona kandi uri kurarira okay please none nobireka gute mu gihe wonkunda nanje atari karanyumva Kessy wobyakira gute akubwiye je t'aime afise ubundi muntu abwira je t'aime wowe ihe image wovyakira gute? Icya kabiri wovyakira gute wewe ufise umuntu mukundanye ubundi akaza kugusaba urukundo kandi ufise ubundi muntu mukundanye nawe mutahure basi sivyo none andi basi ndakwaza ikintu kimwe kubera ibyo nakubwiye byose abiciye amazi basi uwo mukobwa wibuke yuko andi reka mbwire wowe unyumve kandi na Kessy anyumve umunsi wa mbere Kessy ambwira ivyo bintu narakubwiye yuko yampamagaye arabimbarira ndamwugurukira ndamubwira uwo ndiwe ndamubwira ko mfise undi muntu nkunda ariko Kessy ntigeze abifata nkuko ari ukuri ndiko ndamubwira ya ibire ndiko ndamubwira ngaha sibishasha kuriwe turatahura ariko Kessy ukunda bibaho kandi no gukundwa bibaho kandi wakunze se umusazi kandi ntazigera abana umusazi okay Kessy je mfise undi nkunda sinkeneye kubona ubuzima bwawe sinkeneye kubona uri kurababara muri ubu buryo manje wagukunda abasi je nshobora kugutahura ariko ukeneye gutahura ni Kessy mbe nimba umukunda nimba ufise n'agaciro nimba ubona n'agaciro kurukunda gukunda ni igiki wokora mu kumwumvisha yuko by'ukuri uri mukuri cyangwa uri mu nzira nziza kuri we so andi kikintu nguma ndakigarukako cyane kandi sinkeneye guma ndakigarukako sinkeneye yuko Kessy ejo canke hirya ejo goza kunyanka kubera ko nakubesha okay nyambo uyu munsi noza kukubwira ko uwo mbwira ko ndagukunkunda nkakubwira tego nanje ndagukunda ejo ukansanga n'undi mukobwa mbega wowe vyumva mu gute mbega ni yihe ngaruka yoza inyuma y'ivyo Kessy just nigeze nifuza kubabaza wowe uri kumbwira ntiwigeze wifuza kumbabaza deja watangwe kumbabaza kuva umunsi wa mbere abazukuru mbwira nushaka kumbabaza gute amagisi niko ndavyumva n'ubu basi igituma basimbwira ikintu kimunyankira Kessy ndakubwire ko ndagukunda kugira ngo ndi hano kuhinduka kubera wewe ndakubwire ko ndagukunda kugira ngo uryoherwe
kugira ngo wumve yuko nakubwiye ko ndagukunda gusa byo kumunwa gusa nibyo ukeneye genda rusha mutima wanje urarusha basi mutima wanje ukunda ariko sinikunda niyo mpamvu gisiko ndayumva n'ubu umbwira ego nivyo nanje nirangije abakungu benshi uri kumbwira ngo umukobwa ngo nimba ndamukunda je siniko ndavyumva Kessy byumve ndamukunda kandi ndamukunda pe uko wumva nawe unkunda nanje niko ndamukunda okay kandi nizere yuko andi uyu munsi naji wawe nta kintu mfise navuga kirenze ariko nawe nk'umuntu w'umuhungu gerageza kumvisha Kessy gerageza Abbas turatahura yuko urukundo rubaho niryo jambo ngoma mvuga rurabaho kandi ruzokwamaho kandi aho ruri ngo harabacika basazi kubera gukunda ni wewe o gutahuza neza ugukunda kuko utahura agaciro ufise agaciro ha ukugukunda kwiwe Kessy abana babisamuka Kessy ndazi yuko unkunda kandi unkunda pe dufite byinshi byo gukora kandi dufite urugendo runini nkuko nakubwiye yuko mfise uwo nkunda ariko buri kintu cyose kirahinduka mu buzima okay nyambo uyu munsi turi kumwe dushobora no guhebana okay Kessy urantahura Kessy dushobora kwibera abagenzi bisanzwe nkuko byahora tukibera keke ndifuza ko twoguma ko twahoze uko ibihe twarimo nakubona wishimye ndabikeneye bijya bintu wewe wamaye urukundo ariko urwo rukundo wanga ko turujana uriko urambwira ngo Kessy ndagusabye tahura yuko Kessy okay tahura yuko ujya dushobora kurekana hama tukabandanyana nawe birashoboka ivyo Kessy ndabizi ko nkunda kandi urukundo rwawe ndaruha agaciro nujya nawe ndamukunda kandi urukundo rwawe ndaruha agaciro okay ariko nawe ubwiwe sinzi ko ndabifata kari ko abifata Kessy kubera iki basi Abbas kubera iki basi urukundo rwanje nanjye utaruha agaciro namubwira ko umukobwa urukundo gusha kuri agaciro jewe ku umbereza nakubwiye yuko kuva ku ijambo rya mbere wambariye byose ndabiha agaciro kugeza uyu mwanya turi kumwe ndabiha agaciro rero nyambuzi ko ndabiha agaciro ndagusabye ubeho wishimye ko ibyishimo byawe nanje biranshika ko Kessy twibera abagenzi ko byahoze wenda imbere nta muntu amenya uko Imana imupangira okay Kessy please ndagusabye Abbas kurambwira tuba abagenzi tugira iki naho twaba abagenzi ndagusezeranya nzokuba hafi umwanya uwo ari wo wose uzoba unkeneye okay mu kintu cyose uzoba ukeneye gisaba uburyo mu gihe ndagishoboye ndagusezeranya yuko nzogikora ariko menya umutima wanje uragukunda ndabizi ko nkunda ariko ndagusabye ugira ukwihangana muri wewe nakubwiye ko nzokuba hafi nta munsi n'umwe uzonkenera bishoboka mbure
ndabigusezeranije okay sezeranye ko ugiye kubaho wishimye nkuko byahoze ndabigusabye Okay, I promise you. Ariko sinzoka kugukunda. Aba sinzokomanda gutegereje igihe cyose. intumbero ufise ntabwo ari mbi ariko ndagusabye uve muri ibi bihe urimo ko nanje sintekanye Kessy twikirire filme Kessy twibandanirize n'ubuzima twahoramo turyoherwe Kessy nakumbuye bijya bihe Kessy urishimye ugiye kuba mu byishimo n'umugenzi wawe zake yaguha nk'umugenzi zibandanye kubaho No. kubereye Ariko ariko biratahuritse yo moye ndabyumva cyane yandi ndabitahura ndagufasha nanje kubitahura ariko sinzoreka kumukunda ariko kandi agukunze uri muri abakobwa babiri akabakundira ndabyumva ariko sinzoreka kumukunda ariko nawe ashaka kugukunda nk'umugenzi we kujya vyahora kera biha agaciro navyo kuko birumvikana ntawe umenye ivyejo wenda nimwe muzobana wenda muzokundana wenda muzoshika ku kindi kintu ariko wabanje kumutahura hako yo kubabaza yo gukorera ikintu kiro gihego no munsi nejo hamugacubabara mu myaka 3 iri imbere ukazokwama wikugura narahuye n'umuhungu arambesha aragira uko arampemukira biratandukanye nuko yo kubwiza ukuri no munsi hama ejo mukazogira imbere hanyu heza mwaba inshuti mwaba bagenzi mwabiki aho mwagenda muhurira mwahurira mu bikorwa ndetse ibikorwa bikabandanya ibintu bikagenda fresh sivyo no abasiga n'umujama wa muhanagure kwanza ibintu bya mosoze okay sinkeneye kubona urira ndakeneye ko usubira kwishima nkuko byahoze Kessy ndabigusabye kandi ntiwibagire ko wabinsezeranije okay Kessy wavyeme ugiye kubibamo ivyo wansavye je kubikora kuko kugufasha narabikoze vyose sivyo ntaco nashitseho basi rafiki yako uyu mugwe mu nda basi Kessy arababaye kandi nakubwiye yuko Kessy mutahure uwo mwanya nyene ntashobora kugutahura ijana kwijana ntashobora gutahura uwo mwanya nyene ijana kwijana kame mwana wowe umbwira reka ndeke kuvyura ivyapfuye kuko vyo bava bizana ikindi cuka kibe ariko ahari urukundo harangwa no kubabazwa iyo utaronse ico ushaka mu rukundo sivyo abasi ndizera yuko bizogenda neza ejo azobitahura bukebuke kuko ntiyagukunze umunsi umwe vyaraje no munsi ejo hirya ejo sinzi imisi byafashe ariko nuno munsi ko igikuru nuko yagutahuye wenda imisi 2 canke 3 canke 7 canke ukwezi azotahura yongera he gaciro vya bintu bitume mubandanya kuba kujya mwahora nk'abagenzi nk'inshuti ibintu bikagenda fresh sivyo none Kessy Kessy nakoze no byo wansavye byose ariko utahere bitaye ari muratahana na basi basi Kessy Andy so kino mvuga cyo ndaryohewe kwanza ndaryohewe ariko ndifuza kubona ibyishimo bya Kessy kandi bizoboneka umwanya wavyo ugeze inyuma y'amarira hari umunezero byo ndabizi umunsi ashobora kuba Arize ejo ukamukorera ikintu gishobora gutuma yishima kurusha n'ubwo mwari kuba mukundanye bro jewe ndi ready gukora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo umugenzi wanje abeho neza kandi yishime ndetse kurusha nuko twari tubayeho
ya ndagushimire cyane Abbas. nawe urakoze cyane Kessy. me cyane Kessy ndagushimira. Wagiranye ibihe byiza. Konga chance basi kimya sona jua tena. Pap, merci beaucoup STV. Nkuko mubibona ni story mukurikiranye igihe kitari gito uko biri kose ariko kandi twarabibayemo ngo impanuro twicigwa cyangwa impanuro twokuramo nuko ukunda bibaho kandi ukunda ntacagura ahubwo arahitamwe maze guhitamo uba wifuza ujye ukunda ku murongo uko ushaka ariko sitegeye ku murongo kandi si ngombwa umurongo kujya biba bimeze ariko igikuru nuko umuntu wese ashobora gutahuza uwundi impamvu bimeze uko n'impamvu bigiye kubandanya uko icyo nshimye nuko bagiye gusubira mu buzima bahoramo kandi ndizera ko bazashobora kuzogira ibyishimo of course kuko nibo nyene bazobitegura igikuciza nuko bazinanye kuri kano kanya umwe arakunda uwundi nawe avuga ati uko biri kose nanjye ndamukunda ni inshuti n'umugenzi kandi ngiye kwibana nawe neza mu guha agaciro urukundo rw'iwa nkunda bivuze yuko bashobora kuzofashanya muri ibi nibi na cyane ko bafite igikorwa kimwe bakora kimwe gisa nubwo bataraba muri timu imwe cyangwa batakorera hamwe ariko ntawo menye ivy'imbere ejo ashobora guhurira kwa Berndoya cyangwa kwa Fanny Lavine muri timu imwe cyangwa ahandi henshi hagiye atandukanye ibintu bikagenda fresh genda bashimire cyane abakunzi bose ba STV mwebwe mwese mwafashe kanya gukurikirana kino kiganiro shimira na Abbas ndagushimira kandi kuba bavyitwayemo neza bro nizere kandi yuko nubwo wambwiye ko naje gutemberera ubwambere kubera Kessy siko byari bimeze bro je kwanze ico novuga reka mvuge kwa fanzi bawe n'abafanzi bacu bambabarire cyane ku byabaye narababaye cyane kubona Kessy aja ku marezo sosiyo akavuga ikintu agakora ibintu nkabijya ko kila muntu wese yahise abona jewe ndazi yuko nubwo atari bose hariho benshi bambonyemo iyindi shusho bivanye nuko Kessy yambwira kankunda nkabyanka ya barabo mu majambo make ibintu byabaye ntibyabaryoheye ariko benshi muri bo icyo nababwira cyangwa nkakibabwira nka bose nanje ntibyamvuyeho nabo bishire mu kibanza cyane yes vurira guya basi Kessy bye twabanye neza twabanye he merci beaucoup vuga rero merci beaucoup STV Merci beaucoup. rero bahikibiza abafara ba STV thank you so much STV, every story matters.